jewe bimaze kuba iyo nyota yaciye irahera nkuko nabivuze jewe nagiye kwihana ndi sinagiye ari wa wundi anyingenze ngo hengo ndaguhumba 50 canke 100 ugende wihana ya niyo mpamvu umuntu uramuhanura mwigiye kumuhanura uzoca urengana mpemugera ni wasikara arakora uri ndashima Yesu yangiriye neza bareka kwiba murazirira ko ngo bariko baramvuga nabugingo no barakorera Imana je ko naje cyane icyo nshimira Imana yarabinkoreye inyota yaciye muga muri uko kwiga kwanje aricyo nagiramwo biba Imana itashima muri ivyo ariko nashobora gusubira ya akademiki nanyoye inzoga araca nko mu kabari twanywa inzoga iri kuri iryo shuri nyene arize kunywa itabi vyose bibamwo ariko ijambo abonye ngo Imana ngo ako yogomba igomvye vyawe cyo cyakibonera ngo n'amashini cyanda yahe ariko ntarabandanya reka twanze dusoma ijambo ry'Imana dusubira mu cyagezo cyo cindwi umurongo wa 6 uvuga ngo kuko muri hanga yera ryarobanurijwe uhoraho Imana yanyu kandi uhoraho Imana yanyu yabatoranije mu mahanga yose yo mu isi ngo mube ihanga yiharije cyatumye uhoraho abakunda kabatoranya suko mwarusha ayandi mahanga yose ubwinshi ayo nirindi mfise riri muri Petero wa mbere igice ca 2 murongo w'9 ariko mweho mu rubwoko bwatoranijwe mukoranijwe kuba abami n'abaherezi muri hanga gera abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje kera nta bantu mwarimwo ariko noneho muri abantu b'Imana kera ntimwari bwagirirwa imbabazi ariko noneho mwarazigiriwe bashima Imana cyane kuri byinshi byiza yankoreye bashimye gose jewe bimaze kunshikira ibintu ndabibaye n'igihe kitari gito ciye manuka ni Bujumbura ariko ntaramanuka ni Bujumbura jewe navuye muhira nk'umuhunga kandi menosi anarimwe cyo bigera nirihira namakaye nigera nigurira navuye muhira nk'umuhunga ndagenda nja gukora ahantu akazi ukwezi sezeye mutoya wanje ndamubwira aho ngiye kugira abandondeye ndamubwira nti mugabo ntuzovuge yo nagiye ariko hahetse igihe uzobabwira iyo nagiye kugira ngo ntibandondere ngo bansubize ku ishuri kizi zose nagiye kubitahura ko hari umugambi w'Imana mu nyuma cyo ngenda nk'umuhunga ataki na kimwe mbutse ndagenda ndashika abantu ndamererwa nabi ariko ndashima Imana yo mwijwe ari ikintu Imana yampaye cantangaje nakunda no kukigira abandi ntangaje gose nabonye niga gusenga ntabona vyigiye nabonye no ushobora gusenga kandi ataho nabibonye niwo mushinge wanje wo gusenga nta muntu je yanyigishije gupfukama nkasenga navyisanze muko nyene ariko muri uko gusenga ntarakizwa nasenga nyene mvuga nti ubuzima ndabuvemo ibi nibi ndabibamwo hanyuma ndamanuka ni Bujumbura shikira mu Kanyosha ndabisanga abandi nyene ni Bujumbura ko bigoye aho rero bica birarenga tukaja mu bumari inzoga zo turumva aho rero urumva asante icoro nyene ndabibamwo rero mukanyosha akazi gateba karahera ahetse tuja kuba Buyenzi kuba mu Buyenzi bitangura kumera nk'ibigenze neza ndatangura kuganda gusenga ku ntahangwa niho rero hahe iminsi ari mike
umugenzi twagendana akambwira ati wewe uraba ukuntu ukizwa ukuntu namubwira je igihe ciwanje ntikiragera ariko igihe gigeze naragiye biragenda neza kandi sinagiye nk'aba bandi bavuga ngo wowe imyaka irakurengeye genda mu myaka yarenze ugenda ubatizwa je ndi mu bantu bagiye kwihana barira mu bantu bihanye barira yego kandi naheruka kugira kera umuntu yarize mu kwihana vuba nyuma yihana igice baransivya ko biga amezi 6 baransivya kubera ntari ku kazi k'abandi ntari bwatamwe gukora ivy'iwanje subira ndiga ikindi gice kugenda neza rero jurumagaze kuri iri jambo ngo kera nta bantu twarimo yapfuye kera nta bantu twarimo ndashimiye Imana kandi hari wundi murongo nabonye uvuze ngo yaduhaye kugira ngo dukwite ishimwe ry'abahamagaye bikadushira mu muco wayo itangaje niko niyo mpamvu dukwiye twebwe ababimenye turakwiza ubutumwa twagenda turavuga ivyo Imana yadukoreye ajewe iyo mbonye umuntu yaborewe naho yombwira ati kenshi harabo duhura nabo twahora dusangira akambwira ati ati we ko wabatijwe ati we ko wakijijwe ati ubona bimeze gute ati tugurire rega twebwe turacabandanya nanje hari ukuntu nca ndabivyifatamwo kubera ndabizi nanje nabiciyemwo bampanura nk'abo ndashobora kumuha igihumbi kugira ngo anyemerere ndamuhanura hanyuma ico gihumbi nkakimuha canke ari 2 ubwabo akagenda akajanye kandi akamubwira jewe rero hejeje kubatizwa ndashimye ikindi ndafise nishimwe hejeje kubatizwa nahuye n'ibihubusi vyinshi ariko satani yarampize kenshi kandi n'ubu turi mu rugamba turacabandanira ubwami turacabandanya hejeje kubatizwa nahuye n'ibihubusi vyinshi kurwara ndaca kwa muganga ibyo budasiguritse narwaye indwara dasiguritse ngiye kwa muganga umudogiteri wa mbere andungika ku wundi wa kabiri wa gatatu acanyandikira ibinini zofata imyaka 2 hanyuma nawe nyene andungika ahandi aho handi rero naho ndagenda ngana aho banciye amahera menshi ndashobora gushikayo ariko ndashimye Imana cyane gose ivyo binini kuva ntangiye kubifata ntivyasubiye kugaruka naho nkicimva buke ndacari ndi amahera nayaronka nzogenda kandi n'ubundi ndizeye ko nakize nzogenda gusa yego hanyuma jewe ndashimye Imana mwebwe ndabashimye mu muhaye umwanya ko umugambi wanje nuko noza ndabwira n'abandi bari mu kaboregwe namwebwe mukabwira abandi ubutumwa ko ngo ari Imana yaduhamagariye ngo maze kubona Yesu agukijije wigumana ivyo yagukoreye ngo mpora niyumvira iyo nicaye ndijeje mbega kuki nta bantu bahari mbega ko turi mu madini atandukanye ko dusenga twese nta muntu ahari nta bantu bahari bicaye bataramenya ukuri nta muntu yavukiye ahantu basenga akabifata ko ari ukuri atari ukuri ivyo nije mpora niyumvira hari igihe mpanda vyiyumvira nkumva nubaza Imana ntimana ego kweri nkumva nosengera abantu batarabimenya ngo babimenye kuko natwe kandi ntitwari bwabimenye kweri niyo mpamvu dukwiye kuza turabivuga uwo wabonye ukabimubwira nato yo vyumva tovyumva ukabimubwira akingana murakoze cyane ku ntaye nziza muduhaye Honore hanyuma twagomba kubabaza mbega mwatubwiye ibyo mwaciyemo kuva mukiri ku ntebe y'ishure ingene byashika mukaja mu bintu by'inzoga iby'itabi uravye ico gihe ingene mwari mumerewe mu mutima muri mwenye n'ibiko mwiyumvira ugacuraba n'iki gihe mbega hoba hari itandukaniro mubona riri ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo kera nta bantu mwari ijambo aragiyumviriye ko usanga rirateye ubwoba bivuze ngo umuntu iyo
umuntu avuka kabiri, aravuka ari umuvyeyi amuvyaye, hama hari ukundi kuvuka avyawe n'amaraso ya Yesu Kristo. Rero uko kuvuka wavutse uvyawe n'umuvyeyi, uravuka ukabaho. We je nobigereranya nuko ubayeho nk'impene, ubayeho wowe wiyumvira ivyo kurya, nkuko nababwiye yuko jewe kare nsengera ngo Mana uzompe ejo nzobe mbayeho neza. Ivyo nivyo nasengera. Mugabo kugeza uno munsi urumva kugeza uno munsi ivyo navyo nivyo babikiza, ivyo bica bigira igice gitoya, naho bisengera ntuyeho umwanya munini. Nanone nivyo tubandanira, nivyo twirukira, turondera ivy'ubugingo gusa, tukarondera kuba mu mpemu. Ibisigaye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo murarondera ivy'ubwami bwo mw'ijuru ndi muzobihebwa ubuntu gusa. Nico kera nta bantu twarimwo, ntaco twari tuzi, ntaco twari turico. Je muraniyumvira uko nari mbayeho ntarakizwa, ninsiga ubwenge nko kumara umwaka n'amezi n'utaduze, kandi amahero yaronka. Urumva eko Imana hari ubundi bwenge iguha ukunguka byinshi kweli. Murakoze cyane, turumva ko Imana yabagiriye neza, n'ukuntu hageze igihe Yesu akabagendera mukihana kandi mwicuza iminsi mwataye. Mbega dukunze kubona hari nk'abantu uyu munsi bakanywa inzoga, ejo bakihana, mugabo bagasubira kugeragezwa usanga babisubiyemo. Mbega mweho iyo muciye nk'impande y'akabare cyangwa mubonye bari kubanywa inzoga cyangwa itabi, nta gatima kaza cyangwa mukagerageza nk'abatifuza kubisubiramo? Je ndashima Imana rwose. Jewe bimaze kuba iyo nyota yaciye irahera. Nkuko nabivuze, jewe nagiye kwihana ndi sinagiye ari wa wundi anyinginze ngo ndaguhumba 50 canke 100 ugende wihana. Niyo mpamvu umuntu uramuhanura, ugiye kumuhanura uzoca urengana mpemugera niwasigara arakora. Iyo igihe cawe gishitse kirageze vraiment. Narabonye Imana muri byinshi, nayibonye kweli. Ngo naho byashitse mu nyuma bikagenda ukundi kuntu, ariko narabonye Imana byagenze neza. Yego, murakoze cyane. Mu kurangiza, ni irihe jambo wobwira abantu bakiri mu byaha canke abantu bakiri mu bintu by'ibiyayuramutwe batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo? Yego, murakoze. Hari ijambo nari nibagiye, jewe ivyo nkaho nagiye kwa muganga, hariho bashoboye kumbwira bati ushobora kuba ari droge nyinshi wanyoye hari imyaka utarakwiza. Niyo mpamvu umuntu wese akora icaha, muri jewe ndabihamya neza, umuntu akora icaha wese agikora akizi ko ari icaha. N'umunyavyaha wa nyuma ruhebwa arazi yuko ico akora ari icaha. Mugabo bidasiguye yuko wewe wamaze kubimenya, uramuhanura ukamukangura kugira ngo vyajyaje yahora yumva mu mutima riduge. Niyo mpanuro, irya mpanuro iduza ijwi yarasanzwe yumva mu mutima, kuko impemu yiwe iba yaranyoshwe n'ivya kameremere. Wowe uramubwira, hanyuma nawe aca hari igihe asigara avyumvira ko aca bifatana na ryajwi riba ryaranyoshwe, ukabuteye impemu yaraca asigara arikorera. Jewe ico nohanura umuntu anywa inzoga, jewe inzoga benshi bakunze kuvuga ngo wanwa dukeya, je ntaho nabibonye. Inzoga utanguye kunywa inyota watanguranye, uza guheza ufise nyinshi gusumba iyo watanguranye. Sinzi n'abandi ko ariko bibamerera, je niko vyamerera. Jewe mpevye n'inzoga, ifana ndayinyoye yarasese mara igihe kinini naramifana. Ifana nize kuyinywa nta misi nyinshi neze nize kuyinywa, yarasese ibintu bisosa byarasese, mari namenye ibintu bimeze nk'ibirura. Jewe ndahanura abantu banywa itabi, ubugingo bwabo kweri, ubuzima bwabo buri kurica ubuzima, buri kuranywa inzoga buri kurica ubuzima. Mu kibano barakwanka, muri societe aho baye hose barakwanka. Jewe hariho ubuzima agenda bura kubera bari banzuko
nk'ubu iyo nduze ruguru hagiye banda bakavuga bati none uwo ni wa muhungu kwera ukuntu yego nanje nkababwira nterega Imana ikaraziza n'Imana nyene yabikoze ukumvye bari basanzwe banzi muga abantu banwa itabi kwera n'abantu banwa inzoga aho nicaha nabonye kigereye gifata umuntu kikamushira kure ko itabi n'inzoga jewe ukuntu nabibonye nicaha gifata umuntu kikamwibagiza narijya jwe ahora yumva ntabagisubira kuryumva nicaha kibi cyane gose kubera umutwe ubwonko buca bumera nk'ubusubira inyuma gatoya ukibagira byinshi ucubaho nk'utabayeho nyene nk'ubu unyeje nashobora kunwa nk'ubu unye nanyo nyene nkakwaza nk'ubu nazinyoye bunyene hageze byo nkakwaza nimbe nazinyoye bunyene cyane nazinyoye murakoze cyane reka dushimiye mwene data Honore kuri ntaye nziza duhaye ariko araduhanura ubu murabona ko ari umusore mwiza shaza bigakunda uwamubonye icyo gihe ntiyomenya ko ari we rero Bibiliya iratubwira ngo nuko umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishasha kandi ibya kera byose biba bishitse none rero umuntu wese ariko arumviriza yintahe yipfuza nawe impanuro yipfuza ko kuyaga n'umukozi w'Imana ashobora kwandika muri commentaire mugire umugisha w'Imana tuzoba dusubira